ubwa mbere umukuru w'igihugu n'abadatabaranye akure berbe mu biro byiwe ayisubiza aho yahora yigenge kugira ngo n'utudovize duke tuhari dushobore gutangwa hakurikijwe amategeko ntibize biratwarwa n'abifise gusa kuko nivyo bihari nivyo tubona. Ubonye abantu bahutse bariko bararenganya nofo pa utwara kwibaza gufisa amahoro uri kuri igenda abatware kugira bashaka kwa aeroport n'abandi bose bodufasha bakaza baratubwira ingendo bagiyemo kuko n'uburenganzira bwacu n'udabivuze kugira ngo izo ngendo tumenye ko ari ingendo by'ukuri zigira akamaro igihugu ntibebe ibintu byo kwizungurukira gusa. Nka wa wundi avuga ko akenye mugabo atakintu na kimwe akora mugabo akarya neza sumusumu kandi nzoyimubaza bugi munsi umwe nzomuhamagara neza turi kumwe n'ivyabona ndamubaza je mbwira wewe rosuruse yawe do finasema umusuma yiba none utarima ntukore nta na kimwe akora yirirwa yererera ngaho mwibarabara gusa kuja ku maradiyo la vieshe nico cyonyene niko kazafise. Ndabakaro gasanzwe mwosigura gute ingene isukari ibura ingene ibitoro bibura ingene isima yabose kibura ku biciro byashinzwe na leta mugabo wayirondera kuri magendo ku giciro 3-4 gacukiro bigenda gute ni kibere cyo babwira rero 10 na 10 cy'indandende abo bantu rero badahawe ikibanza cyabo mwe mugabo mu bakomera amashi baza bicara imbere muca mubaha ikibanza mumenye yuko abo bantu sabakunze guna basiba igihugu twebwe tubwize ukuri abantu bavyumve. Umuntu arashobora kuguma neganega aho yaneguwe yibaza ngo ariko akora neza mugatari ko akora neza nico gituma la franchise kubwiza umuntu kuri ari ikintu gifasha cyane ku muntu agomba kumva ariko no ku muntu agomba guhinduka. Umunyu n'ubwa mbere kuvuga uri kwitwa Burundi umunyu duze n'ubwa mbere turafise inzego imbere umushikiranganje w'ubudandaje none ariko akora iki nafuma atanga imihoho basi tubone ko yabaye umuntu avuga ati jewe no kuri byananiye ndemeye atanga imihoho hanyuma tweze byigwe cyane leta yose itanga imihoho abantu bifuza bamwe bafashwa bagwaye mu mutwe kwa rujane uno munsi barahagaritse sinzi ko byo mwari mubizi barahagaritse kubavura ngo leta yoheraniye amafaranga menshi nibabanze babari aba solidarite uko nyene mitiwere uko nyene usangwa ari kujya hoho akenya kiriko noneho nta Kenya n'umutunzi umuntu yifitiye inzu mwirohero yiwe kandi ga muri 2005 yari nciye aho nk'abandi mugubu boss abarundi turazinanya mwamumenye ujya ari ku rugamba wo kugwanya igihugu guerre psychologique ari kuri guerre psychologique ujya ndabizi nuko amafaranga yose hari amadovize yotunganywa ku buryo bugaragara tukamenya bayaronse bakaba publiye abantu baroma amadovize niba publiye bamenyekane kubera iki babanyegeze. Murabona Sopebu iko yatanga igitoro iravuga iti station naka yaronse igitoro abantu bagende bamwe stabwira amafaranga dufate abagiye kuzana igitoro hanze baronse n'abayaronse abari wego tubikurikira habuziki erega ni question de la transparence et de l'odovabilité nibabipubliye kuko biri muri byandi twita gukora ku mugaragaro batabipubliye ngo bavyerekane bica biboneka ko hari ibintu banyegeje bariko barondera gusahura. Ikigira gatatu tubona gikwiye gukora abantu baje mu mamisyo hanze no kuvuga zijya ngendo zigwa hanze nuko bozigabanya hakageba ingendo bateza kutubwira ibintu twarose mu menyungu twumvikanye nuko abatware kugira bashaka kwa aeroport n'abandi bose bodufasha bakaza baratubwira ingendo bagiyemo kuko n'uburenganzira bwacu n'udabivuze kugira ngo izo ngendo tumenye ko ari ingendo by'ukuri zigira akamaro igihugu ntibebe ibintu byo kwizungurukira gusa. Ikindi tubona gikwiye gukora nuko leta yokora ibishoboka byose iyi soko
y'amadovize yo mu kinywabi yovaho kandi ugira ngo iveho biroroshe leta yonyene abari muri yo babiri muri byo nibabivemo bare kudandaza burya bovamo ndababwije ukuri isima niyo subira kubura naho yobura yofuma izima mugaye kaboneka ibitoro nuko nyene haba hari bike mugabo hakaba transparency kuko ikintu kigora nuguca bakorera mu muco none ni rero za kuvugisha umugeneral ariko aragira byogenda gute burya bwiza ko byoshoboka eka bica bigora kwe ubonye abantu bahutse bariko bararenganya no fopa utwara kwibaza gufisa amahoro uri kuri ihenda ahubwo igihugu gira amahoro nahantu abantu bavuga ikibaba kabaje twebwe rero leta nyambi igomba ko mu by'ukuri menye icyo abantu biyumvira nibareke bavuge nireke biyerekane mugabo bacunge ntagi umuntu agira nabundi jewe sinemera umuntu abomora ikintu cy'umuntu sinemera umuntu ahotera umuntu ivyo jewe je suis le partisan de la non violence twe turakeneye kuvuga icyo twiyumvira muri bukata gihe abantu bari kwiyandikisha mu matora jewe nari mu mahanga mugabo nje nari cyo ndabivuga ko aba maradia yaje abantu baraswiyandikisha bikiya bikiri mu byerekana bavuga bati none mwe mutumare iki ijya ni message bariko baratanga nukigira gatatu n'abapoliticiens twebwe abarundi tugomba kumenya yuko abantu bari imbere zacu kutora umuntu avuye mu busa adashobora gutunganya urugo rwiwe mugabo gacumubwira ngo aze gutunganya igihugu bugira ibintu byose bikijanga